Turiko turasaba ivyuma bituma kuri WhatsApp urika message imwe 1000 cyangwa 500 kugira abantu bagabanure turabikora kandi hariho amasaha y'akazi abantu benshi bakora muri leta WhatsApp turiko turasaba kirihisha turiko turasaba ivyuma bituma kuri WhatsApp urika message imwe 1000 cyangwa 500 kugira abantu bagabanure turabikora kandi abantu bose mu kazi mu babiro WhatsApp ubu nta kazi gakorwa mu gihugu kubera WhatsApp murariha canke bihagarara muzoriha habe discipline ntushaka kugufata igihugu ngo tuyidandaze kubera WhatsApp abantu mwicarana mugasana ntimwe ko muravugana kubera WhatsApp ivyo birabaho nukubatoza amahera umuntu azohora avuga ati basha ndafite igihumbi mbesha nandikira andi message ukataba kwiyumvira wandikira ariko handi biraza ukurunkiye wese uco mwari umwishura kubera ni vyabure n'ibindi bihugu byarataye gufata ingingo bo bafashe ku matelefone mwana twe message zirakeneye ko zirihishwa kuko abantu baragaza akazi kandi leta nishobora kwigura WhatsApp ije guhagarika akazi kubera WhatsApp ya magroupe mwari ko muravuga ni meza mugabo urumva muzora muriha